Oui, tugaruke mu gisagara cha Rumonge kama kawaida kama dawa. Inyuma y'umwaka urenga umuririmbyi Super Huff canke inshuti ya bose, abantu bibaza uno muririmbyi yoba yarahevye koko kuririmba. Yes, nuko Super Huff inshuti ya bose ejo hahise ku rubuga rw'iyo rwa page yiwe ya Facebook yagaragarije abakunzi biwe na cane bo mu gisagara ca Rumonge yuko iyi bambewe. Mwamye mwibaza yuko noba narahevye kwikora mu gahogo, ati wapi umuziki urafise swing yayo wisangije, sinoheba kwikora mu gahogo. Uti vyagenze gute ku rubuga rw'iyo rwa page yiwe ya Facebook? Nuko nshuti ya bose canke Super Huff yamenyesheje neza na neza yuko ari mu nteguro y'igiteramo azoza guteramika no kunezerwa n'abakunzi biwe mu gisagara ca Rumonge ku munsi wa Pasika. Ati igiteramo canje kizabera canke igiteramo ciwe ntuhava kuvuga ni gwanje, igiteramo ciwe kiza kubera kuri Paranomique. Yesu no musaza nshuti ya bose yagize ati kuri Pasika mfise igiteramo mu Rumonge kandi nzogenda mfise indirimbo zibiri zigiye gusoka imbere y'iyo sango. Uravyumva neza yuko guhera ubu nuko twiteze indirimbo zibiri za nshuti ya bose canke Super Huff ashobora gushira ku mugaragaro. Ni naho nyene ni mu gihe Super Huff tumuheruka mu ndirimbo Pete imaze umwaka uraheze ayishize ku mugaragaro. Yabandanije avuga ati ku rubuga rw'iyo rwa page yiwe ya Facebook inshuti ya bose, ati igiteramo kizobera ahitwa kuri Paramike, kizoba kigamije gushimira abantu bose banshigikiye kuva ntangura kuririmba, kandi abo bakaba bagwiriye mu Rumonge. Ati nzoherekezwa n'ibihangange bibiri mu muziki ndundi, muzomenyeshwa hanyuma. Ati kuva kuri Sindagera n'izindi tumukomera amashi, mpumuriza, nari guhomba, mushikanje, ntahegahezwa, ndagukumbuye couple ya mbere, special one, ntumpakanire, sinzosubira, gushika kuri Pete zose tuzozirimba, twiginane n'abanyarumonge. Yes, iyo rero ni caption ya nshuti ya bose canke Super Huff. Uvumva neza yuko integuro y'igiteramo ciwe kuri Pasika cyatanguye. Ati ibintu bibiri atwemereye muri ico giteramo, azotuzanira abaririmbyi babiri b'ibihangange, n'abati vuba turashobora kubashira ku mugaragaro, bazoza bari kumwe na nshuti ya bose canke Super Huff mu gisagara ca Rumonge. Ndetse ati mbere agiye no gushira ku mugaragaro indirimbo zibiri, izo bari incuro yiwe ya kwanja. Izo ndirimbo zibiri nshasha azaziririmba live kuri ico giteramo ciwe Super Huff canke nshuti ya bose. Ico nonyuza ko canke no kongera ko nk'umusesanguzi kama kawaida kama dawa, mtoto wa mjini siwezi kupita hivyo. Womenya neza yuko kuri page yiwe ya Facebook inshuti ya bose nuko Super Huff haraheze igihe kitari gito adashirako amakuru y'ibikogwa vyiwe vy'umuziki canke vyo kwikora mu gahogo. Tumenyereye gusa ku rubuga rw'iyo rwa page yiwe ya Facebook ibice 99% ashirako amakuru y'inkino canke y'abakinyi b'umupira w'amaguru. Ni Super Huff rero guhera ejo hariho break canke hariho agahengwe, aho vyagaragaye yuko inyuma yo gushiraho iyo post yiwe yashizeho iyindi post ikurikira
yerekana yuko ashimiye cyane kubona abantu bakiriye neza icyumviro ciwe c'igiteramo agiye gukora kuri Pasika. Kuri Pasika? Kuri Pasika nyine. Iyo nyine Pasika uzi wewe. Apana iyo nzi jewe. Abantu bashobora kuba bafise Pasika zabo Miss Joy. Nuko rero nshuti ya bose, amakuru ya nshuti ya bose, wibuke yuko tumwibuka gato ya nshuti ya bose umwaka urashize ku ndirimbo yiwe PT. Gushika kuva ico gihe amezi aragiye yarenga 12 atayindi song. Aya. Mkiswahili wanasema aliogelea azami tusubiri tuone.